Murakoze cyane abariko baradukurikirana ikibiriraho kuri Twitter, turabahaye ikaze hano kw'ihuriro ryanyu Kabaza Web TV, muri kumwe nanje Irere Urinkuru mu kiganiro Twabaza. Mu kiganiro rero Twabaza c'uyu musi, ni ikiganiro ca mbere c'uyu mwaka, tukaba tubipfurije kandi umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022. Turabona yuko twacerewe gatoya kubera imvo zitatuvuyeko. Tuza kuganira rero uyu musi ku kibazo kijanye n'abarundi baba mu mahanga. Ikibazo rero tuza guhagarirako cane cane nikijanye n'amategeko. Tukaba turi kumwe n'umutumire umushingantahe Issa, reka tumuhe ikaze, sinzi ko ariko aratwumviriza kugira ngo dushobore kuganira. Issa, nimba muriko muratwumva, murashobora kuja ku murongo, hanyuma tukaba turabamenyesha yuko twatumiye n'umushingantahe Eric asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abarundi kw'isi, ariko wewe ntiyashoboye kuduha inyishu ku butumire twamuhaye. Rero ku wundi wese ari hano ashobora kugira ico aterereye canke yipfuza kugira ico ashikirije ku bijanye n'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, arashobora gusaba yuko ashigwa ku murongo kugira ngo ashobore kugira ico ashikirije. Sinzi rero ko umushingantahe Issa ariko aratwumva gushika ubu, turacarindiriye yuko aja ku murongo kugira ngo dushobore kuganira. Ego umushingantahe Issa, n'ubu sinzi yuko muriko muratwumva, turabona yuko mwitavye ubutumire bwacu, ariko mikrofone yanyu umenga iracugaye. Turarindiriye yuko umufyonda aho kuri mikrofone yanyu kugira ngo dushobore kubumva, n'abariko baradukurikirana nabo nyene bashobore kumva ijwi ryanyu. Halo? Ego cane, ubu rero turakumvise mushingantahe Issa, turaguhaye ikaze mu kiganiro. Ndabona yuko vyari vyagoranye gatoya, bavuga ngo ibigoye bigora abagabo. Turaguhaye ikaze mu kiganiro, naho tubona amasasa nuko yatujanye. Mwaramutse namwiriwe bivanye n'ibibanza bamwe bamwe baherereyemwo, murantunga munzigame kuko nagerageje kwinjira biragorana, bikanyereka ko ndi bloke ku ruhande rwanyu. Ngo rero turi kumwe muri iki kiganiro, murakoze. Ego cane, murakoze kandi umushingantahe Issa kubona mwemeye ubutumire bwacu, tukamenyesha ariko baradukurikirana yuko twatumiye n'umukuru w'ishirahamwe ry'abarundi kw'isi, ariko we akaba ataduhaye inyishu. N'ubu twari turindiriye twibaza yuko ashobora kuba yaduhaye inyishu, ariko ntituraronka inyishu yiwe. Reka rero tuce tubandaniriza ko ku kiganiro turiko. Mbega Issa, hamwe n'abandi bariko baradukurikirana bose bipfuza kugira ico baterereye, iyo umuntu avuze ati la diaspora burundaise mu rurimi rw'igifaransa, canke akavuga abarundi baba mu mahanga mu kirundi, umurundi uwo ari we wese yumva iki, canke uwubivuze wewe aba ashaka kuvuga iki ku bwanyu? Mu ncamake ayo majambo abiri, haba mu rurimi rw'igifaransa la diaspora burundaise, cabure abarundi bari mu mahanga, bivuga co kimwe. Ni ukuvuga ko la diaspora ni ijambo ryakoreshejwe mu gihe abayahudi baswiragira kw'isi bavuye mu gihugu cabo c'amavukiro. Ubwo rero iyo ubishize ku ruhande rw'abarundi ukavuga ati diaspora, ni uko uba ushatse kuvuga abarundi bari inyuma y'imipaka, cabure inyuma y'imbibe z'igihugu, aho baba bari hose, nibo twokwita la diaspora. Kubivuze urumva aba ariko avuga ko hari abarundi bari inyuma y'imipaka y'igihugu. No kuvyumva nawe ari mu gihugu canke akaba ari inyuma y'igihugu, yateza kumva ko havuzwe umuntu ari mu yindi leta atari leta yiwe mu gihugu ciwe plutôt yavukiyemo. Murakoze. Ego, sinzi abandi bariko baradukurikirana nimba hari ico bafise bashobora kongerako. Uwufise ico ashikiriza arashobora gusaba ijambo tukarimuha. Hanyuma akandi kabazo dushobora kubaza, nivyo muvuze muti umuntu avuze diaspora burundaise canke akavuga abarundi baba mu mahanga, yumva abarundi bose bari inyuma y'imipaka y'u Burundi. Ariko rero umuntu yumvise diaspora burundaise ntashobora kumva nk'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, kuko
ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga naryo nyene ryitwa diaspora burundaise. Ivyo navyo ntibishoboka kugira ngo umuntu yumvise iryo jambo aca yumva yuko ari ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Mu ncamake nk'uko mukibajije ikibazo ni ukuvuga ko kuba uri inyuma y'imipaka y'igihugu cawe uba uri muri diaspora, uba uri inyuma y'igihugu cawe. Iyo bishitse rero abo bari inyuma y'igihugu cabo bakaba bafise umutima wo kuja hamwe kubera ibibazo bafise inyuma y'igihugu cabo, ico gihe turabita une association cyangwa une organisation de la diaspora. Urumva ni ihuriro ry'abarundi bafise ibibazo biba hanze bashaka gukura mu nzira, bahuriye hamwe kugira ngo ivyo bibazo bikure mu nzira bari hamwe, kuko bica vyoroha kuriko ikibazo uri wenyene kirakunda kugorana, ariko iyo muri bari batatu muri inyuma y'igihugu mukamufise ibibazo bitandukanye iyo muri mushobora guhura kugira ngo ivyo bibazo vyanyu rero kongera mubikura mu nzira. Cane cane abantu benshi haryo bashaka kugumana imico kama y'igihugu cabibarutse kugira mu gihe bazosubira iwabo iyo bavuye bazosubireyo basanga babona ibintu co kumwe cyangwa bakiri kumwe nabo basize muri evolution y'imico kama y'igihugu cabo, haba mu butunzi n'ibindi. Ego murakoze cyane. Reka tugendere ku bintu bijanye n'amategeko kwishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Sinzi ko muba mwararonse akanya kugira ngo mube mwararonse amategeko agenga ishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Nimba mwarashoboye kuronka akanya kuronka ayo mategeko, murashobora kutubwira kugira ngo turabe ikibazo twobabaza muri ayo mategeko, hanyuma tubandanye n'ikiganiro. Mu bisanzwe narabonye amasitati cabure amategeko agenga bamwe cabure zimwe mu mpuriro amaorganisation amasosiyasiyo y'abarundi, ariko bivanye n'akazi kenshi narimwo sinashoboye gusoma kimwe ku kindi kugira ngo nshobore gusobanukirwa neza ndebe ko ayo mategeko yoba ameze neza cabure yoba ameze nabi. Uko bigenda kose turaganira kandi turaza kubihuza. Ego cyane. Murakoze. Hanyuma rero twebwe turashoboye kuronka amategeko agenga iryo shira hamwe y'abarundi baba mu mahanga. Mugiye kuraba ukuntu ayo mategeko agenga iryo shira hamwe abivuga, tubaze utangure ku kabazo ka mbere ikavuga ukuntu iryo shira hamwe ryitwa. Naco gituma twatanguriye kuri cya kibazo tubaza duti mbega iyo umuntu avuze diaspora burundaise abashaka kuvuga iki canke uwuvyumva yumva iki? Ico kibazo rero nuko uko bise canke bita iryo shira hamwe baryita yuko ari diaspora burundaise, nukuvuga abarundi baba mu mahanga. Tugaca twibaza yuko hoca haba confusion, sinzi ico no vyita ukwitiranya mu bantu, ugasanga abarundi bamwe n'abandi bitiranya iryo jambo hamwe n'ishira hamwe. Sinzi ko ariko namwe mubibona canke ukuntu mu vyiyumvira. Iryo la diaspora nibaza ko nkatwe tuba mu mahanga nubwo haba hatashinzwe une association cabure ngo habe hashinzwe ikintu cyaco cose twitwa diaspora. Iyo rero habayeho ikintu citwa une association, dufate nka ndi muri Canada abarundi bagahura bagashinga ikintu association kirepresenta abarundi, no kuvuga ko umurundi wari wese aza ataza, no kuvuga ko kiba giserukira abarundi bari kuri yo territoire yaho bari. Rero la confusion jewe ntayo mbona, la confusion kiretse mumpaye munsiguriye cyane gose urushirizaho nkamenya iryo shira hamwe ryitwa diaspora ryoba ririhe, ryoba icicaro caryo riri mu mahanga cyangwa riri mu Burundi. Aho niho noshobora gusobanukirwa nkamenya ati ntirishobora kurepresenta intérêt z'abarundi mu gihe ryoba riri mu Burundi, kuko urumva ko umuntu ari muri diaspora ni umuntu ari inyuma y'imipaka y'igihugu. Ubwo rero ribaye riri nko mu Burundi vyogorana kugira ngo twumve ko ari ihuriro ry'abantu bari inyuma y'igihugu. Ego muratubajije dusubije akabazo tuzi ko muza kuduhisha, ariko reka tubahe inyishu iyo twebwe dufise. Mu bisanzwe iki kibazo twakibajije kuko twashaka gushika kuri ico kibazo nyine muhejeje kutubaza.
mugiye gusoma izi stati z'iryo shirahamwe riravuga yuko iryo shirahamwe ryitwa la diaspora burundaise. Rero bigaca biduha kwiyumvira duti mbega iryo shirahamwe ryitiranwa n'abarundi bose baba mu mahanga, nivyo babituma yuko habaho iyo confusion twavuze. Ariko rero mu kibazo mwabajije vy'ukuri twebwe nta nyishu dufise twobaha, twovuga duti inyishu y'ukuri niyi, ariko iyo abo umushinga ntahe Eric we asanzwe arongoye ishirahamwe iyo yemera kitaba ubutumire twamurungikiye yari gushobora kwishura ico kibazo kugira ngo namwe muce muboneraho kwishura kuri ico kibazo tuba twabajije. Ariko rero umuntu agiye kuraba ico twebwe dushobora gusigura mu bushakashatsi twakoze, murazi yuko imbere yuko dutegura ikiganiro canke umenyesha makuru ategura ikiganiro kanaka ategerezwa kugira ubushakashatsi kuri ivyo bintu agiye gushikiriza. Mugiye kuraba nimba mwavuze yuko mutaronse umwanya wo gusoma neza iyi stati canke amategeko agenga irishirahamwe ry'abantu baba mu mahanga, ariko nimba mwarashoboye kuronka akanya mugasoma article canke ingingo igira 5 murumva ahantu bavuga ngo ni chapitre ya 2 bavuga ngo objectif. Sinzi kuno bavyita mu Kirundi, muraza kumbwira nama nifuza yuko tuvuga cyane ikirundi gusumba igifaransa canke icongereza mu biganiro. Rero article ya 5 ikavuga iti les objectifs de nkaca mvuga rero abréviation AIDBU sont les suivants. No kuvuga les objectifs de l'AIDBU sont les suivants. Rero niho hari ikibazo musa nuko mwatubajije twebwe, kuko muravye mu ntango y'aya mategeko baravuga ko ishirahamwe ryitwa diaspora burundaise, ariko muri ingingo ya 5 turumva yuko hatavuzwe diaspora burundaise, ahubwo havuzwe ikindi kintu citwa AIDBU. Iyo ni jambo riri mu mfunyafunyo, umuntu agiye kwisoma byose mu majambo ni ukuvuga International Action for Burundian Diaspora, ni ukuvuga ko ari izina ry'ishirahamwe. Rero ntituramenya ko iryo shirahamwe International Action for Burundian Diaspora ariyo diaspora burundaise. Nimba arico kimwe twoca tuvuga yuko iryo shirahamwe ryanditswe mu gihugu ca Norvege, sinzi ukuntu bita Norvege mu Kirundi. Norway. Reka tuvuge Norvege mu Gifaransa. Igihugu ntigihinduka. Reka rero tufatiye kuri iryo jambo, kuri iyo ngingo ya 5 twababwiye, tugaca turaba naho iryo shirahamwe International Action for Burundian Diaspora ryanditse, tuca tubona yuko ryanditswe muri Norvege. Rero iyo niyo nyishu nobaha kuri ico kibazo mwe mutubajije. Dufatiye rero ko iryo shirahamwe diaspora burundaise yanditswe muri Norvege, rero usizi ko mushobora kuca mwishura cya kibazo cacu. Iyo umuntu yavuze ati diaspora burundaise, abandi ntibashobora kumvamwo confusion y'uko umengo n'abarundi bose bari kwisi nyuma y'u Burundi bari muri iryo shirahamwe. Nagira ngaruke nkuko nabivuze mu ntangamarara, twavuze yuko ijambo diaspora rivuga umuntu ari nyuma y'igihugu. Ni nkuko jewe nitwa Isandi Mugwango, ukacutse ugacumbwira ngo wewe ngo ngomba ngo nkireye association ngo yitwa ngo Isandi Mugwango. Ni nkuko buri kurambatiza kuri y'amazina nyene sanzwe mfise. No kuvuga ko hari za association nk'ubu dufate president w'u Burundi aje muri Canada arashaka kuvuga ko aje kureba la diaspora burundaise. Perezida muri Canada no kuvuga aje kureba abarundi baba inyuma y'imipaka y'u Burundi bari muri Canada babita diaspora. Ushinga association utayishinga baguma bitwa abantu bari mu diaspora. La diaspora rero nuko twayizana mu Kirundi tukavuga yuko ari abantu bari inyuma y'imipaka y'igihugu. Iryo jambo rero ntirikeneye kurinda kurigarukamo, ni redondance, no gusubiramo amajambo mu buryo budakenewe. Hanyuma rero jewe nsomye article reka turebe ya iyo association, nibaza ko ni article ya 5, je pense
aya gatanu international social politique oya jewe muri article na duga kwijambo ngira mwe mugiye ku yindi article ntaco muratsa kutubwira iyari ndiko ndayishakisha kuri telefone aho bavuga yuko iyo diaspora ifise siège yayo i Bujumbura urumva ikaba ari une association politique n'ibindi ubwo rero nashaka kumenya hari zibiri iri muri Norvège n'iri Burundi kuko izo mfise hano muri article mbona ko ari association kuva muri 2019 iri Burundi ifise siège Burundi mugabo iyo siège yawo ishobora kuba ahandi hariho hose. Ego ivyo ni ibibazo vy'ukuri twari dufise natwe twari twipfuje ko twobajije abasanzwe bafise barongoye iryo shira hamwe kugira ngo baduhe umuco ariko rero umva biguma bitugarukako abari ngaha ku rubuga bariko bakurikirana ikiganiro baba bafise nabo ivyo bazi kubijanye n'ico kibazo canke n'ibindi turiko turaganira hano barashobora gusaba ijambo kugira ngo nabo batubwire ibyo bashobora kuba bazi nivyo uko muvuze umushinga ntaye Isa mugiye kuraba baravuga yuko riri mu Burundi ariko tuhereye ku izina turumva yuko hariho iryitwa International Action for Burundian Diaspora iryo shirahamwe rikaba ryanditswe muri Norvège ariko tukaraba muri aya mastati tugasanga hariho irindi yitwa Diaspora Burundaise biboneka yuko ryoba ryanditswe mu Burundi rero ntitumenya by'ukuri nimba ari ikintu kimwe canke ari ibintu bibiri bitandukanye canke turonke insiguro n'abarundi bandi baronke insiguro kuri ibyo bashobore kumenya by'ukuri ivyo ari byo. Sinzi ko hari uwo bafise ijambo kugira ngo tushobore kubandanya kuko ndiko ndareba igihe barisinya itariki 19 z'ukwezi kw'indwi mu 2019 izina ry'uwarisinya ntiriboneka neza mugabo handitse le président du comité exécutif puis hariho n'indi signature yerekana le président du conseil d'administration nibaza ko ivyo je mfise hano mbona amazina aboneka neza donc wari wasinye ku ruhande rwa président du comité exécutif ni umushinga ntahe Jafet Legentin Ndayishimiye wasinye nawe nka président du conseil d'administration n'umushinga ntahe Peter Taratara sinzi ko narivuze neza iryo zina giwe ariko rero tukamenyesha abiko barakudukurikirana namwe abatumire bacu sinzi ko mwari mubizi naho turiko turavuga ya mategeko canke iyi stati ijanye n'iryo shira hamwe y'abarundi mu mugwi w'iryo shira hamwe nyene harimo abatayemera aya mategeko nyene bavuga yuko batazi niyo yajava ukaca wumva ko harimo n'ibindi bibazo sinzi rero ko ibyo muri mumaze kuvyumva canke utari bwavyumve abari hano bafise ico bashobora kwishura boba bazi ikintu kuri ibyo barashobora gusaba ijambo nimba atabahari umushinga ntahisa ufise akandi kantu wongera ko wongere ko hanyuma cyo tubandanya ku kindi kibazo nkanje mva muri umenga nitubumva neza ahantu muhagaze ahantu muhagaze muri muhagaze ntitwabumva neza ni kibazo cy'umuntu yarahamagaye hanyuma ariko navuga ati nkanje ndi muri diaspora nkuko namye ndabivuga muri Ville de Montréal no mu cugira kabiri muri Canada munini havuye Toronto hariho ama association a representer abarundi mu butandukane bwabo ubwo rero baba bavuga ko barepresenta la diaspora burundaise muri ico gihe havutse indi shira hamwe cyaburi yindi organisation cyaburi indi association ivuga ko i representa abarundi nibaza ko kuri je cyabindana gusobanukirwa nyimba jewe ndi muri ico kindi kintu cyabwe nuko ndi muri izo zimoreale nsanzwe mvuga ati ndashaka gukotiza muri zo ndashaka guparticipa mu nama zazo zishobora kugenda zikamvuganira muri gouvernement ya Canada cyabure zishobora kurepresenta intérêts z'abarundi auprès du gouvernement canadien donc iyo yindi rero sinzi imigambi n'imigabo yayo uko imeze mugabo izana confusion ituma iteye amakenga mu ncamake ahubwo hari kandi kabazo wazanye wari wavuze article ahubwo iyo article wari kuravuga canke ingingo wari kuravuga yari ingingo igira gatatu iyo stati iyo ngingo ivuga ngo l'organisation
Diaspora burundaise est une association apolitique d'utilité publique, caritative, sans but lucratif de droit international. Rero aka kajambo nako donc une association de droit international. Hariho abantu bibaza ibibazo byo kumenya bati mbega by'ukuri kuvuga ngo ni association de droit international cyangwa organisation de droit international bashatse kuvuga iki mwebwe turazi ko mwizi ibintu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu canke n'ayandi makungu canke ibintu by'imigenderanire mpuzamakungu mwarongeye muriga n'ibintu by'amategeko naho nibaza ko atari byo mwanonosoye cyane mbega iyo umuntu avuze ako kantu ngo une organisation de droit international mwe mubyumva gute? Bon, mu ncamake nk'uko iyi association yagumye iteye amakenga mu ntango no ngaha naho harimwo ikindi kibazo giteye amakenga kuko avuze ngo de droit international. D'abord, une organisation internationale ni une personne morale de droit. Donc, mu ncamake va yuko c'était abantu bakreya iyo association, no kuvuga ce sont des états. Ce sont des états souverains nazo mu kuyikreya bayikreya a partir y'ama convention kujya bayihe iyo ntuze iyo portée internationale. Ubwo rero kandi bayikreya ifise ikigiye ibibazo igiye gucemura au niveau international niho igira izo nguvu d'une association de droit international public. Ubwo rero iyi isinumva ko ishobora kuvuga ngo ni une association de droit international kuko yabaye créé mu gihugu runaka igengwa n'amategeko y'ico gihugu nyene yabaye créémo. No kuvuga ko mu kindi gihugu kibanye cyangwa mu kindi gihugu kiri kure gato itagiye ngo ibanze isabe kuba agréé hariya ntishobora gukorerayo. Urumva rero ko nta c'est pas une association de portée ou de droit international nkuko babivuga. Ahubwo muciye mutwibutsa akandi kabazo aho nyene kubyo muhejeje kuvuga hariho abaca bibaza bati kandi birumvikana yuko ibyo muvuze bishobora gutuma abantu batahura buke buke. Hari ibyo muri aya mategeko yabo ibyo bahora bita ngo ni pays murantunga sindabona neza aho biri hafi organisation pays niko babyita bita OP organisation pays. No kuvuga ko iryo shirahamwe abasanzwe barirongoye bagena abantu baserukira iryo shirahamwe mu bihugu kanaka ibyo ari byo byose byo ku isi. Rero nkuko mubivuze bica byumvikana yuko muri ibyo bihugu abo bantu babiserukira bategerezwa nabo nyene kwandikisha iryo shirahamwe muri ico gihugu kugira ngo bashobore kuronka sinzi ko bavyita mu Kirundi personnalité juridique kugira ngo bakorere muri ico gihugu bemegwe muri ico gihugu. Nibyo mushatse kuvuga? Ya mu ncamake nivyo nshatse kuvuga kuko association reka dufate zibiri dufate ubwoko buri bwa association dufate ko iya une association comme Croix-Rouge cabure Croix-Rouge c'est une association twovuga yuko itandukanye na ONU. ONU a été créée dans le but yo kukura ibibazo vyari bihanze isi intambara z'isi yose n'ibindi bigenga ikirema muntu. Ibihugu vyarahuye hanyuma bishiraho iyo organisation internationale kugira ngo bashobore gucemura ibibazo cyo gukura mu nzira ibibazo vyari bihanze ikirema muntu. Haje rero iyindi association iyo nyene ONU irashobora kugira gukreya izindi ni ama specification ikavuga ati okay reka kugira tworoshe dufata ibintu byinshi mu mwanya umwe dukreye une association ikomoka kuri ONU kuko ONU isanzwe isizo droit yahawe n'amareta hanyuma nayo ifise ntuze de droit donc ifise amategeko mpuzamakungu ishaka kuvuga ati dukreye umuntu ajejwe agateka k'umwana agateka k'umugore agateka k'environnement mugabo iri munsi yande iba iri chapeauté par les Nations Unies. Hariho rero n'izindi association abantu bakreya ubwabo bakaziha portée internationale nka je pense CICR Croix-Rouge. Ico gihe rero kenshi barasaba kwemererwa muri Nations Unies d'abord hanyuma iyo bagiye gukora mu bihugu runaka naho barasaba ivyo bihugu bikabaha agreement ukwemererwa gukorera muri ivyo bihugu. Amategeko y'igihugu bagiyemo niyo abagenga mu gihe bayarenze ayo mategeko igihugu runaka kirashobora kubabwira ati nimutekere utwanyu
mugende musubire iyo mwaje muva rero jewe niko ndabibona ariko nkuko namwe mwiza amategeko mukana bamenyesha makuru mushobora kuduha éclaircissement iri beaucoup plus poussé. Ego cyane murakoze inyishu irumvikanye sinzi ko mu bariko baradukurikirana hariho ushobora kugira ico yunganiye kuri ibyo bibazo tumaze gushikiriza hanyuma tubandanye n'ikiganiro katurindire gatoya turabe nimba hariho uza kugira ico ashikirije kuri ibyo bibazo tumaze gushikiriza. Ego ndabona yuko ata uriko arasaba ijambo reka tubandanye n'ikiganiro. Nibyo twari duhejeje kuganira ku bijyanye n'ukuntu ayo ma organisation pays canke abo baserukira iryo shirahamwe mu bindi bihugu nabo nyine bategerezwa kuba bafise reconnaissance canke bategerezwa kumenyekana n'amategeko y'ico gihugu kandi ibyo bisa nuko byumvikana nkuko mwabivuze kuko umuntu agiye kuraba no muri ayo mategeko yabo iyo stati canke règlement d'ordre intérieur iyo shirahamwe ijyabantu baba mu mahanga murumva neza yuko abarundi basanzwe baba muri izo organisation pays bategerezwa gutanga amakotisation yabo muri ico gihugu nyene kandi amategeko aravuga yuko bonyene ubwabo muri organisation pays bashobora kugira des activités canke hari ibikorwa bashobora gukorwa ibyo bikorwa rero bakora muri ibyo bihugu bikaca biba supervise canke bigakurikiranwa n'ishirahamwe iryo shirahamwe nyine rikuru no vuga uko diaspora burundaise bica byumvikana yuko badashobora gukora muri ibyo bihugu nta activity bashobora gukora muri ibyo bihugu batafise uruhusha rwo gukorera muri ibyo bihugu canke batazwi n'amategeko y'ibyo bihugu uretse n'ico mugiye kuraba nimba mwarasomye muri ingingo ya muri preambule ahubwo iyo stati haravuga neza ibikorwa by'iyo shirahamwe organisation canke diaspora burundaise baravuga yuko bafasha mu bijanye na integration y'abarundi mu bihugu baba barimwo rero naho nyine umuntu ashobora kuca yibaza ati mbega iyo integration gufasha muri iyo integration byomera gute nimba iryo shirahamwe ridasanzwe rizwi muri ico gihugu ryemewe muri ico gihugu rija gufashamwo ku bijanye n'iyo integration. Reka rero tuje ku kandi kabazo kajanye n'abamambre abo bita les membres actifs n'ingingo y'indwi ivuga iti sinzi ko muri ko muranyumva ingingo y'indwi ivuga ngo les membres actifs 2 points hanyuma agace ka mbere toute personne physique de nationalité burundaise établie à l'étranger hanyuma agace B toute association de Burundais résidant à l'étranger hanyuma mugiye kusoma rero irya tegeko rindi bita règlement d'ordre intérieur urabona yuko bavuga yuko les membres actifs bashobora kwitoza kugira ngo babe indongozi z'iryo shirahamwe diaspora burundaise. Aha rero umuntu akaca yibaza mbega nimba umuntu asanzwe une personne physique yemewe comme membre actif hanyuma hakaca haba na association nayo nyine ikemerwa comme membre actif or iyo association ni une personne morale mbega none iyo association nayo ishobora kwitoza ngo irongore ishirahamwe kandi iryo shirahamwe rirongorwa n'umuntu donc une personne physique. Ikindi kibazo twobaza hano kigira kabiri mu gihe hariho umurundi ari mu mahanga atari yiyandikishije muri iyi organisation donc yitwa diaspora burundaise comme personne physique ariko akaba yiyandikishije nk'umurundi muri association y'abarundi iri mu gihugu kanaka iyo association nayo personne morale ikaba iri membre actif
y'iryo shirahamwe diaspora burundaise. Mbega uyu murundi atigeze yiyandikisha muri diaspora burundaise ariko yiyandikishije muri iryo shirahamwe ryo mu gihugu arimwo, mbewe yoba afise uburenganzira bwo kugira ngo aje mu nzego z'iyo organisation? Sinzi ko mwataho ibyo nabajije, sinzi ico mwe muyumvira kuri ico kibazo. Tubumva nabi, sinzi ko abandi bariko barabumva neza ariko twe tubumva nabi. Birashoboka ikaba ariko na explain ameze neza. Mhm. Icyo nashaka kuvuga kuri ico nuko washinze ishyirahamwe nawe nyene kugira abasobanukirwa ivyo avuga icagomba kumarira abarundi bari mu gihugu. Bwa mbere nuko afise abamambre babiri badasanzwe kare. Kare cyabo abamambre ba mbere umwe ni ikintu kirimo abantu ashaka ko mambre babo Akaje kanyu n'ukuri karagiye pe, ntitubumva, sinzi, akaje karagiye. Reka tube turahagarira ngaha, tuzobandanya ikiganiro ku wundi munsi wa mbere, ariko tuzomenyesha abadukurikira ico tuzohagararako cane, ariko tuzobanya tuganira ku bijanye n'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, kuko ibibazo bihari ni vyinshi ku bijanye n'iryo shirahamwe ry'abarundi. Sinzi rero nimba hariho umuntu ariko adukurikirana afise ico ashobora gushikiriza ku vyo twaganiriye hano, tuze kumuha akanya, tukabibutsa ko twari twatumiye umukuru w'ishirahamwe ry'abarundi ariko akaba atashoboye kutwitaba, n'ubu tukaba tutarabona inyishu yiwe. Niwe twari kubaza cane ibibazo vyinshi twagiye turabaza hano, ariko ntitwashoboye kugira ayo mahirwe kugira ngo aduhe inyishu. Ego hariho umushingantahe Yohani, sinzi ko nawe ashobora kugira ico ashikirije, hari yasavye ijambo twari muhaye. Umushingantahe Yohani, ijambo rigwanyu, sinzi ko mikrofone yanyu yuguruye. Allo? Oui, turakumva. Namahoro? Uranyu? Ego turakumva neza. Yego namahoro? Yego nakurikiye mugabo na jenshwerewe. Oya nta kibazo. Kandi mwarako mubaza ibibazo byumvikana. Hajya ibijanye na diaspora amategeko abigenga atomoye cyane. Nk'uko mwarako murabivuga, hariho confusion membre qualité abamambre n'amasociation n'abantu. Mugabo cico novuga jewe narigeze gutumirwa muri iyo nama muri Norvege. Mba muri Amerika nagiye nserukira hamwe twari twatanguye y'abarundi baba muri Amerika. Iciyumviro je nari nagishimye ko cari iciyumviro co guhuza. Ubwabo rero ikintu jewe nabonye cagiye cabaye ingorane nuko kudashira ibintu ahabona amategeko ngo abe clair abantu bose bamenya amategeko. Donc hari muri 2013 ajayo muri Norvege nserukira diaspora yari association ya diaspora y'abantu bake bo muri diaspora muri Amerika. Ukabona yuko dukeneye gutahura amategeko. N'ivyo bibazo muri murabaza ari ibibazo yari nkenerwa cyane. Iyo tegeko agenga ishirahamwe atomokera abantu bose, habamwo amakenga menshi n'ibibazo byinshi n'ivyo turiko turumva. Ashaka kuvuga yuko rero wagize neza ku tanguzo icyo kibazo.
canke iyo porogaramu yo gutahurirwa kugira ngo abantu bamenye bati diaspora ni association abarundi bari muri diaspora abantu bose bari hanze baca bitwa diaspora eske diaspora iri muri Norvège ikitwara diaspora zose zo mu z'abarundi ba mu gihugu byose donc ibibazo nyamukuru muri ko murabaza ni byiza cyane yego cyane abandabashimiye nimba hari akabazo ndashobora kwishyura naje ncerewe no hava mvuga itacanye nta kibazo n'ukuri turiko turaganira hano kuri tubabaza turatanga ijambo umuntu agashikiriza icyiyumviro ciwe niba hari ibyo tuba tutavuze turashobora kubabwira ariko ahubwo mbere mugize neza cyane hari ibintu tutari tuzi mutubwiye hari ikibazo twavuze imbere ngira mwebwe ntimwari bwaje ku murongo ico kibazo hari ikibazo je nabajije umushinga ntaye Isa hanyuma umushinga ntaye Isa nawe asa nuko akisubije mu bundi buryo bituma mbura inyishu ndamuha ariko ku bushakashatsi nari namaze gukora nsanze ahubwo muvuze ibintu bishobora kuduha umuco muvuze yuko mwagiye muri Norvège sinibuka neza umwaka mwavuze muri 2013 ego cyane mu kwezi kwa gatandatu ego rero ikibazo twari dufise cyari kijanye n'iryo shirahamwe association donc iyo organisation bita diaspora burundaise mu bisanzwe umuntu agiye kuraba hariho irindi shirahamwe yindi organisation yitwa ngo ni International Action for Burundian Diaspora yanditswe muri Norvège kandi ugiye kuraba iryo jambo International Action for Burundian Diaspora riragaruka muri aya mategeko y'iri shirahamwe diaspora burundaise none turashobora kuvuga yuko iyi International Action for Burundian Diaspora yanditswe muri Norvège niryo riri ryahindutse diaspora burundaise tubona mu mategeko canke ntidutahuriye sinzi ko ari umuco mwoduha mwebwe mwibaza ko ari cyo kimwe canke biratandukanye jewe icyo niyumvira ni uko inkomoko cyiyumviro cyo guhuza amadiaspora urazi ko mu bisanzwe kubera ari amasosiyasiyo kandi n'akahise kacu twese turabizi ko tutoroshe guhuza ibyo tuzobigaruka ko mu bindi biganiro nibaza ko inkomoko icyumviro cyatanguriye mu bari ahubwo cyatanguye mu Bubiligi abo mu Bubiligi babitanguye kandi urazi ko mu Bubiligi hariho abarundi benshi hariho incabwenge nyinshi hama baja mu vyo kuryana ninda twara ninda twagwa hama uwundi wo muri Norvège ati ahubwo ndabonye akaryo reka nanjye kangure diaspora wo muri Norvège rero aronka akaryo guverinoma wo muri Norvège iramufasha muri ivyo vyo kuorganiza France urumva abantu abanordike bon disons nko muri Norvège naye nibaza uko amareta yose yo hanze uje ukababwira uti je nshaka guhuza abantu kugira ngo dushike ku ntumbero nakanaka mu bisanzwe baragushigikira baranakorohereza aho biza gupfira niyo rero twebwe muri kamere kacu iyo ngorane y'utwagwa n'utwara haca habamwo ibibazo vya guverinance rero bica biza yego aba rero nibaza ko bobo babaye aba mbere abo muri Norvège tuvuge tuti Jafet le Gentil yabaye uwa mbere mu gufata iyo opportunity yo kuvuga ati buriya ayuraya n'ahandi
hariho abarundi benshi dushobora guhuza tukanagira ibintu byofasha Burundi duhuje tugahurira hamwe. Hama rero kubera ko yabitanguye yabyita International Action for Diaspora. Hama ni nguko kwita diaspora burundese yabaye nka abbreviation y'iryo shirahamwe. Rero ni kimwe rero urumva iryo amashirahamwe ibyo twibaza ko ari bibiri ni kimwe. Ni ukuvuga rero yuko diaspora burundese ubu tuvuga yuko ari ishirahamwe ryanditswe mu gihugu ca Norvège. Yego. Rikaba rifise rero abariserukira mu bihugu bitandukanye. Yego. Nico kibazo umushinga ntahe yisangira nawe nyene ashobora kuba yumvise rero nimba kiri ku murongo mbona umenga ntakiri ku murongo. Tuciye turonka umuco ibyo ntabyo twari tuzi kuko twabona yuko hano mu mategeko yabo bavuga yuko umengo i diaspora burundese yemewe mu mategeko y'Ibujumbura ikaba ifise na siège yabo temporaire canke mfata kibanza ibujumbura ariko ntitwari tuzi yuko by'ukuri izina ryayo by'ukuri ari izina International Action for Burundian Diaspora ariko bagaca bagira nk'akandi kazina kitwa diaspora burundaise. Mushinga nahe icyo ni opinion yanje shinda no tuza gusubiramo nkaraba ko ari ivyo mugabo nivyo cyewe niyumva. Ariko birashoboka kuko umuntu agiye kuraba arabona yuko mu mashirahamwe yanditswe mu gihugu ca Norvège hariho ishirahamwe ryitwa International Action for Burundian Diaspora. Iryo shirahamwe naryo ryanditswe kuva mu gihumbi murantunga mu 2012 mu kwezi kw'icenda itariki 27 nuko ico iryo shirahamwe risanzwe rikora bavyanditse mu kirimi caho umenga bacita kinoshke nimba nihenze abari muri Norvège barambabarira sinzi ko ariko baprononce canke bavuga iryo jambo bavuga ko ari kinoshke. Ngerageje kubihindura mu gifaransa bavuga yuko iryo shirahamwe vise à créer une arène où les Burundais peuvent se rassembler et échanger leur expérience. Hanyuma ngo Burundi Diaspora travaillera pour promouvoir la solidarité entre les Burundais au niveau local, régional, national, international et sera un partenaire dans les poursuites du développement au Burundi. L'association est une organisation à but non lucratif fondée sur les valeurs de liberté, de solidarité, de développement et de démocratie. Uko niko babisigura nkoresheje Google. Kandi umuntu agiye kuraba ugiye kuraba inimero kuko murazi ko amashirahamwe ariyo yose ku isi iyo uyandikishije hariho usanga batanga inimero ati inimero y'ishirahamwe niri iryo shirahamwe ugiye kuraba inimero yaryo muri ico gihugu niyo nimero yamiseruka ku makete yandikwa n'iryo shirahamwe ry'abarundi donc la diaspora burundaise niyo nimero ukunda gusanga bashirako ku makete. Bigaca bituma rero twibaza yuko ari byo ari shirahamwe ryanditswe muri Norvège ariko rikaba rifise abaserukira mu bihugu bitandukanye. Yego umushinga ntahe John canke Yohani turabashimiye cyane turizera yuko n'ikindi gihe muzohava muduha umuco ku bibazo bimwe bimwe tuzoba dufise kuko turumva yuko mwagize uruhara rutari ruto mwishingwa y'iryo shirahamwe. Oya sinari mwishingwa ry'ishirahamwe natumiwe nk'umutumire wo muri Amerika hama yego muri iyo nama yahuza abarundi bari bavuye mu mihigo yose harimo n'abaserukira leta y'u Burundi baraje muri iyo nama
Donc jewe c'est vrai yuko muri ico gihe harabaye n'inama assemblée générale yo gukonfirma cyangwa gutora inzego hama jewe bari bampaye kuba conseiller spécial conseiller spécial wa Jafet Gentil hama jewe mbajije rero agenda ka noze carnet de charge mbona sinkahuri iryo teka sinajyana kuko sinari ntahuriwe neza ahubwo namwe bw'umenga ntitubumva neza ubu bandanya duga kwijambo ego ahubwo mbere tuje tubonera ho akaryo kusubira kubaza kandi kabazo kaduteye amakenga urumva yuko mwagiyeyo mutumiwe ariko haca haba assemblée générale kugira ngo habe ayo matora muvuze y'izo nzego none abo bagize assemblée générale nukuvuga yuko bari basanzwe bazwi canke hariho amategeko yandi yari amaze kuba hari kuko canke niho hari hagiye kuba acte constitutif y'iyo organisation nindi turiko turabitahura neza kugira ngo abandi barundi bashobore kuvyumva murumva yuko mwe mwatumiwe nk'abatumire ariko mushitse hariya harabaho iyo assemblée générale nkuko mubivuze kugira ngo izo nzego zibeho ikibazo rero dushaka kumenya ni kumenya nimba igihe mushitseyo niho hace haba ico twokwita assemblée constitutive nukuvuga sinzi kuno bisigwa mu kirundi ko ariho iryo shirahamwe ritanguye nukuvuga mwebwe mwari muhari ari mwe mugiye gutangura iryo shirahamwe canke nimba ryari risanzwe rihari ariko abo batumiwe uwo munsi bakaba aribo baza kugira ngo bashireko izo nzego kuko tubibutse iri shirahamwe mwe muvuze yuko mwatumiwe muri 2013 mu 2013 ariko iri shirahamwe International Action for Burundi and Diaspora ryo ryanditswe mu 2012 nukuvuga hafi umwaka umwe imbere yuko mwebwe mutumikwa twashaka tumve ko hari ico mudusigurira ngaho naho tubona ko amasaha agiye je ndabumva ariko buke sinzi ko abandi bariko barabumva ariko birashobora kuba ari je mfise ikibazo ku ruhande rw'iwanje
kandi mwaratoye. Yego cyane, reka inyishu twayironse. Murakoze cyane mushinga ntahe Yohani. Ubwo nibaze ko ibiganiro bizokurikira niba muzoba mufise akanya tuzobatumira, kuko turumva yuko hariho byinshi muzi mushobora kuza murishura twebwe tutazi canke abandi barundi badukurikira badashobora kuba basanzwe bazi. Umushinga ntahe Eric nawe asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, niyadukundira mu kiganiro kizoza tuzomusaba yuko yokwitaba. Nta kibazo, ntituzogusaba ngo winjire cyane mu bintu by'amategeko, tuzogusaba gusa ko dusigurira ibintu bimwe bimwe tudashobora gutahura. Ariko urabona nk'ubu muratubwiye ibintu tutari tuzi, n'abari ngaha bariko baradukurikirana hariho abo usanga batari bazi yuko ivyo bintu vyabaye, yuko muba mwaragiye hariya haraba iyo assemblée canke sinzi ukuntu babyita mu Kirundi, assemblée générale yoba yarabaye muri ico gihe, haraba amatora kandi hatora abantu batari basanzwe bari muri iyo shirahamwe. Ibyo byose ni ibintu abantu bari bakwiye kumenya, bakumva, bagatahura, kugira ngo bamenye nimba hari amakosa hirya nino yogenda arakosorwa, ibintu bije mu buryo bifata umurongo. Kuko mu bisanzwe ugiye kubiraba hariho ibintu byinshi si bijanye gusa n'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, ni mu bintu byinshi by'ubuzima. Iyo ibintu bidakurikiye mu murongo bikagenda bikurikira inzira yo ku ruhande, usanga kenshi bidashika ku ntumbero, biba byatanze yuko bikurikira. Nuko rero umushinga nahe Yohani turabashimiye gose cyane. Reka tushimire rero abo bose bakurikiranye ikiganiro, twongera tubasaba imbabazi kuko twagitanguye dutevye gatoya, kubera umutumire wa mbere ntiyigeze yitaba ubutumire bwacu. Hanyuma kubera ingorane rero z'ivyuma, naho umutumire wa kabiri twatumiye byamufasha umwanya kugira ngo dushobore kumvikana. Tuzosubira rero kundi munsi wa mbere, tuzobamenyesha ijambo tuzohagarara ko mu kiganiro, ariko tuzobananya tuganira ku bijanye n'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga canke diaspora burundaise. Naho utaha rero mwari kumwe nanje Irere uri nkuru, nkaba ndabashimiye kandi murakoze.